turi mu masengesho yo gusenga no kwisonzesha y'imisi 52 turi kuri teme ivuga ngo mukenyezi haguruka. Haleluya. Mukenyezi haguruka. Mukenyezi haguruka. Haleluya. Haleluya. Singoma gusubira inyuma muri introduction twagize, ariko turi muri ico cigwa bivuga ngo mukenyezi haguruka wubake. Nuvuga ngo iryo niyo teme izoturongora kugeza igihe tuzoheza amasengesho yacu itariki 12 z'ukwezi kw'indwi. Haleluya. Haleluya. Amasengesho turimwo na amasengesho yitiriwe kubaka, amasengesho yo kubaka. Na amasengesho yo kubaka. Haleluya. Na amasengesho yo gusana, yo kubaka ivyasambutse, ivyo umwansi yabomoye, yo kugarukana ivyo twanyazwe, ivyo twibwe mu buzima bwacu, mu miryango yacu, mu gihugu cacu. Erega ntidusubira inyuma. Ntidusubira inyuma. Vuga ngo réveille. Ikangura. Ico mukanya mvuye umugoroba. Kugira Imana yatugiriye neza ikatugira icizere. Ikaduha matrice. Ikaduha imbaraga zo gutwara umwana mu nda. Amezi 9. Utararambirwa ngo ushire hasi. Umugabo umwe yaradutwengeje atubwira ati jewe. Hogira rero umusumaka akantiza nk'imbanye. Canke yaba bagabo bo Imana yocishamwe n'abakazitwara nk'amezi 2. Ati turarisika kwisanga nta bantu bakiri mwisi. Kuko kuvyara byoca bihagarara. Haleluya. Bo bivamwo vuba. Sinzi ko no kwihangana amezi 9 gahera. Bakenyeze. Kugira Imana yatwizeye, ikatwizigira, ikaduha matrice, tugatwara abana amezi 9. Nitwe tugomba kuvyara ivyahanuwe muri kino gihugu. Mfise amatsiko. No yo, haleluya. Ndibuka tugikizwa. Ndamaze imyaka irenga 20 nkijijwe. Ndibuka ico geto kiri bato mu gakiza. Twumva ubuhanuzi butangwa hirya no hino. Tukumva ama prophecy hirya no hino. Tukumva ngo ikanguro rizoza. Ngo ikanguro rizohera mu Burundi. Tukumva amakuru nkayo. Hari gihe navyuma nkaza akamana ubwo nzoba nkihari. Ndashima Imana. Twitwa Family Day pour le réveil des nations. Ikanguro ritangurana nanje. Rigatemba mu nzu yanje. Papa, sivyo? Yes. Tuvuga ibintu bifite ibihamya. Haleluya. Bahantu kugeza iyo havuye habura uhagarara. Bahantu iyo wimutse habe kibazo kubera ko dutekeye ubuzima. Vuga ngo ikanguro. Ikanguro. Haleluya. Ndumva ibintu no munsi kandi navuze ngo muhemu yera. Ndashaka bigene nko kubishaka. Haleluya. Yego. Ushima Imana kurimo mu bantu bafite ikanguro. Imana tugira icizere. Bene data, ishengero ryo mu gihe cyo kuza kwa Yesu. Hey! Hari ukuntu Yesu agiye kuzorisanga risa. Je nawe tubifisemo uruhara kugira ngo Kristo agiye kuza azasanga ishengero riteyo. Haleluya. Haleluya. Yes. Ikanguro ritangurana nanje. Rigatemba mu nzi wanje. Rikaja no mu babanyi. Ritibagiye n'umukozi wawe. Mwanya turabivuga. Haleluya. Haleluya. Twarongoye n'icete kirimo mu gitabo cya Nehemiya. Ndashaka mumfashe usoma adusomere vuba vuba. Nehemiya igice cya mbere kuva ku murongo wa 4. Birashushe. Uno musi ndumva ibintu. Haleluya. 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 Uko imisi igenda tuva mu bwiza tuja mu bundi. Aravuga ngo isengesho rya Nehemiya. Nuko maze kumva izo nkuru nca nicara ngaho ndarira. Mara imisi mbabaye nisonzesha sengera imbere y'Imana nyene ijuru. Ndavuga nti ndakwinginze ewe uhoraho Mana nyene ijuru, Mana nkuru uteye ubwoba. Ukagumya isezerano n'imbabazi ugirira abagukunda bakwitondera. Bakitondera ibyagezwe byawe. None tega ugutwi kwawe wumvirize, tereza inyonga zawe witegereze,
kugira ngo wumve ugusenga kwanje jewe umusavyi wawe sengera imbere yawe muri iyi minsi ku murango no mw'ijoro nkwingingira abasavyi bawe b'Abisirayeli natura ivyaha twebwe Abisirayeli twagucumuyeko mbere twe n'inzu ya data twaracumuye eka twaragucumuye ko bikomeye ntitwitondeye ivyagezwe vyawe n'ivyo washinze n'amabwirizwa yawe ivyo wageze umusavyi wawe Mose niwibuke ijambo wabariye umusavyi wawe Mose uti nimwanyaruka nzobashwiragiza mu mahanga utariko nimwampindukirira mukitondera ivyagezwe vyanje mukabishitsa nahabi abirukanywe bo muri mwebwe bazoba bari iy'ijuru riherera uti sinobura kubakurayo nkabegeranya nkabazana hahantu nitoranirije ngo izina ryanje rihabe none rero abo nibo basavyi bawe kandi n'abantu bawe wacunguje ububasha bwawe bwinshi bo n'ukuboko kwawe kw'inkomezi bwirukiro ndakwinginze tega ugutwi wumve ugusenga kwanje jewe umusavyi wawe wumve n'ugusenga kw'abasavyi bawe bakunda kubaha izina ryawe untabare jewe umusavyi wawe umpe kugira amahirwe uyu munsi no guhangazwa n'uwo muntu savye. Amen. Gezaho. Haleluya. Haleluya. Ku munsi wa gatanu twariko turavuga ko Nehemiya ujya tubona yafadikanije n'Abisirayeli akubaka mu minsi 52 inzitiro za Yerusalemu akaba arahejeje ujya muri de hakomeye tubona umurongozi twemera n'ubu tukivuga naravuze ngo naho tubona yakoze bijya siho vyahereye kuba tumuvuga uyu munsi nk'umuridera akomeye nk'umurongozi yarakomeye si hariya vyahereye. Haleluya. Si hariya vyahereye uriya tubona yakoze ibidasanzwe agashobora kurongora Abisirayeli agafata ivyumviro byo akabishira muri bo akabemfluensa bakabona nk'uko abona kugeza aho abatwara bagakora igikorwa bakagiheza. Nagira nkubwire ngo ujya Nehemiya ubona yabikoze siko vyabaye, si ibintu vyabaye ijoro rimwe ngo avyisangemo vyabaye kujya ni vyakoretse ijoro rimwe. Haleluya. Turabona ngo yumva amakuru ahabwa amakuru na bene wabo bamubwira amakuru ingene wabo hari umusaka i Yerusalemu. Murabibona singoma kubisubiramo arababara nuvuga ngo aricara twarabonye ingene yicaye maze ararira. Uno munsi ndagoma ngo tuduga handi hantu rero nagira nkubwire ngo nimba waje hano munsi ucitse intege n'imiburiburi 80% urayitahana kiretse waje mu gutaje ivyumviro vya birahandi. Uno munsi hari umugore hari umukobwa agomba gukomezwa. Haleluya. Ndashaka uvyizere kandi uvyakire. Haleluya. Nehemiya uriya tubona yahagaze imbere y'abantu agakomera agahagarara akinspira bagenzi biwe kuguruka amaso no guhaguruka bagafatanya nawe bagira ico bakoze. Ziriya nkomezi bwira mwene uwo muri kumwe ziriya nkomezi ntabwo zavutse umunsi umwe gwabaye urugendo rw'iminsi kubera ko hari ahantu tumubona yakiriye amakuru biranga ko ashaka kuresista. Tubona intege nke ziwe ararira yicaye hasi. Naravuze kwa gatanu no twarangirije ndavyibuka wowe ibibazo ufise no munsi uri kubitwarahe. Nehemiya amaze gukomera akomeza bene wabo. Twaravuze ngo tuje kuba abantu bubaka abagore bubaka abagabo bubaka ko barahari ariko twaravuze ngo ntibishoboka ko twubaka tutabanje kubakwa. Naravuze ngo ntibikunda ko wubaka kandi ugiziki wicaye kugira ngo wubake ugomba kubanza guhaguruka. Ngira nongere haka kandi rero ntushobora no guhaguruka utaramenya ikigutera guhaguruka. Yes. Harantu juste bicaye kuko amaso barahumye ntibumva impamvu bohaguruka
kandi ziruzuye mugabo barahumye. Haleluya. Uno musingira mvuga ikintu rero, twaje kubaka kandi Imana ishimwe, ariko imbere ko twubaka tugomba kubanza guhaguruka. Ariko kandi imbere guhaguruka ugomba kubanza no gukomezwa. Ndashaka tubitwaremo neza, tubigendanemo neza. Nehemiya naho tubona yicaye hasi ararira, sinzi ko biraba, nizera neza ko naho tutabona ahantu byanditse, ujya Nehemiya yicaye akarira, sinibaza ko yibona hariya yagize icyo akora. Sinibaza nuko yarafise na ide ko hari ikintu azokora kuri kiriya kibazo, azogishikozeko. No. Tumubona n'umuntu yakiriye amakuru aca aravunika, agwa hasi, atangura kurira nk'uko twese bitugendera iyo twagize ibibazo, twagize amakuru mabi. Niko vyamubayeko, nta n'igitangaza gihari, twese niko tumeze. Ariko nizera neza ko amaze kubabazwa, sinzi kubona yaciye yikwegera he mu masengesho. Naho yaracitse intege, naho yarababaye, ntiyemeye gutwarwa n'umubabaro. Nehemiya yaciye yikwega yavura, ariko yavurira mu bwiza bw'Imana. Uti kubera iki? Nehemiya uri kuraraba, nubwo yari mu mahanga yari yagumanye Imana y'abasekuruza, nubwo yari muri comfort. Nehemiya ndabona neza ko ntigeze yifatanya n'Imana z'abanyamahanga, kubera ko uwo mwifato yagize ugukwega amavi, ariko uko kunanirwa bitwara mu Mana birerekana ko neza Nehemiya yarazi Imana y'abasekuruza, ntigeze yiheba nubwo bari nyagana. Ninda vyumva nkuko hari n'ikindi kintu bikivyerekana, ariko arasenga imbere. Yavuze ariko asenga Imana, bivuze ngo Mana ngo tega ugutwi umusavyi wawe. Nuko yarazi ko afise imigendere myiza n'Imana. Aho kantu nakizeko, Mana tega ugutwi umusavyi wawe. Birona ko Nehemiya yarafitanye imigendere myiza n'Imana. Mugabo arababajwe n'ivyakoretse Yerusalemu, barashaka atafise n'uruhara, vyakozwe n'abiwabo, ariko agerege havyihana wenyene w'umusavyi uhoraho. Sinzi ko muvyumva. Uno musi turi hano tuvugana n'ishengero, n'abantu bari hano bakijijwe, bakirese umwana no kizo bwingo bwabo. Bedad hari ukuntu ishengero ry'Imana, hari ukuntu nivugira abagore bamenye Imana, twibere hano mwitiro turiseguye n'imisego. C'est comme si tumeze nkaho ibiriko biraba mu miryango yacu ataco bitubwiye. Dufeza sambra ko turi mu mpemu, ariko siko kuri, kuko abantu bafise buze mpemu bakemura n'ibibazo. Haleluya, haleluya. Nehemiya aravuga ngo je umusavyi uhoraho, tega ugutwi wumve, mwami nzanye ivyaha vyacu. Nehemiya ntiyari sanze kuvyihana, ko Nehemiya yari umusavyi uhoraho, kandi Nehemiya vyakoretse ntiyarafise ku ruhara. Mugabo araca bugufi, ariko ngoma nkubwire aho vyahere ni hehe? Yacire bugufi hehe? Mu bwiza bw'Imana. Nehemiya afata kagahinda, arikwega mpaka yikwega mu Mana, Imana ya Isirayeli. Imana yari yarumvise, yakoze ibitangaza nk'ivyo yakoze. Arabati naho mbabaye, naho ndushe, ndibuka ko Imana ya Isirayeli ariyo yajabukije ba data n'abasogokuru, ibajabutse ikiyaga gitukura, akwega amava ajayo. Abati iyo Mana yakoze biriya, nubishe gukora ibirenze ivyo twibaza. Nehemiya yagiye Imana kuko yari yarizera, yarazi ko Yerusalemu hari ico yarayiziko. Yerusalemu yarifitanye amasezerano n'uhoraho, niho hari ingoro aho abantu baza bakikubita imbere y'Imana. Muri bako Salomo ariko arashikiriza ijya ngoro uhoraho, amajambo yahavugiye. Ico cyose biri mu vyatera Nehemiya kumva ko naharushe nahababaye ntiyashotse aja ku mwami. Ndashaka kukubaza uyu mugoroba, iruhande ya vya bindi vyose ufise, na ya confusion, na ya mibabaro, na kagahinda, nama bigucanze, uri kubitwara hehe? Sinanse ko Imana irakoresha abantu, Imana irakoresha abantu, ariko biraryoshe cyane iyo wabanje kwikonsulta.
hari igihe twabikoze tugaca inzira tugatanga imana tugaca inzira kuko tutahasenze bakabikugarukanako tinahavyibushe yatahambona kijya gitenge ubona berewe yatahambona ariko sha abakoreshejwe n'Imana abatumwe n'Imana kuko wahamagaye Imana babikora neza bakabikora vyuzuye bitari bici kandi mwibanga. Uyu munsi urafise ibibazo bene ndatumviriza nje kuvuga ngo tuje kubaka c'est vrai ariko ndakubwiye ngo banza uhaguruke. Hari ahantu maze iminsi wicaye, hari ahantu maze iminsi utebeye, hari ivyumviro bikumazemo iminsi byagucinyije bikubwira ngo wowe naho wogerageza ntibishoboka. Urabona na papa ntavyashoboye na mama wa ntavyashoboye bene wawe nta numwe yabikoze, ivyo ntiwo bishobora, nta na diplome ufise, nta n'abavyeyi ufise, uri imfuvyi. Vaho hantu umaze igihe wicaye. Uno munsi nje kubwira umugore ari hano n'umukobwa ari hano, umaze igihe ujuwa wivictimiza, ntabwo nje kukorohereza. Sinje korosha kuko ari umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Beretata uno munsi agasamazo kari mwishengero nibibazo ugira gucyana ikibazo icabana kivuyemo icumugabo, icumugabo kivuyemo icanye ko bukwe, icanye ko bivuyemo muri quartier bariko barabomora aho barenza karimbe. Ni ngorane partout hose, ni ngorane. Nagira nkubwire bene data uko imisi ikomeza kwigirwa imbere, nagira nkubwire amakuru niko bizoshishikara gukomera. Ubutumwa tuvuga hano si ubutumwa bwo kutikatika, ni ubutumwa bw'ukuri bubabaza ariko buvura. Bagore bakobwa, ivyo uri kuracamwo ni bimwe, ejo hazo zindi kurere. Atuwe nawe nituzubaka kuko vyose vyabaye vyiza. Nagira nkuhebuze uno musi havuye ibi. Haleluya, dukomere Imana amashi tubishime. Hey, ejo naho haje ikindi. Mumenye ngo vyageraho iwacu ku bagore, mwibuke ko hari ijambo ryavuzwe mu itanguriro. Buri gihe tuba turakomagwa amatalo kugira ngo ntibikunda ko tugira iki twiruka. Nagira nkubwire Satana afise ikibazo kuri twebwe kuko arazi ko duhagurutse turafyonyora umutwe. Arabizi niba hari umwanzi dufise abagore. Umuntu umwe yageze ngo nigitangaza ngo kuri kingo abagore benshi ari bakunda kuvamo badayimoni. Nivyo rero sinzi ko murabibona mu masengesho menshi niyo dukemeye usanga abantu bivira mu benshi n'abagore. Hari igihe nanje naribaza ibi ni biki abagabo ntizinjira, ariko nza gutahura ibanga kujya tubona abademoni bahaza abagore bitegwa n'icahanuwe. Yes, ubu rero ugira umworohereze, yamaze akomora ubivamwo nshuti. Niba aragukomoye njya buri mugoroba, niba aranagukomoye cumbagiza haguruka ucumbagize. Sindakwemera kwicara. Niyakomora itaro yawe azakomora niyo umukobwa wawe, akomora niyo mama wawe, cumbagiza. Haleluya. Nagira nkuhebuze ngo uri kurarizwa nabijya, ntavuze amazina kuko urabizi cyo urakizi uri kwizwa nabijya. Reka dusenge Imana bijya biveho, muganda kugarantishije hari ibindi bizoza. Ikibazo dufise sibiza nibitaza, ikibazo duse nuko dufata ingingo tugashikama biguma canke vyoroha. Nabwiye ngo iki gihugu ntigikene abantu 10, abantu 100, gikeneye umuntu umwe yitahura, yemenya, amenya son identité. Nagira nkubwira amakuru agushoka. Waruzi ko Nehemiya nindazi ico izina rya Nehemiya risobanura?
ako kantu kose narakizeko simfata ibintu bisanzwe. Nehemiya arisigura ngo Dieu a consolé. Mugabo ndadutako Nehemiya atigeze iyo identite, ariko Imana yabona nde Dieu a consolé. Sinzi kubyumva, byari deja muri passé. Nukuvuga ngo bari yari mu kibazo ariko ararira atazi ko Imana yabikemuye iciye muri we kera. Haleluya. Ibyategeka kuva kera muri Kristo Yesu ngo tubigenderemo. Ephesiens 2:10. Nehemiya yari karasagora ariko ararira atazi ko kuva kiva mu nda ya nyina yitwa ngo Dieu a consolé. Nuvuga ngo ivyo bibazo bikorakuriza ibi bituriza Imana atuva kera abantu bazo kwisharja navyo, ariko ico dukereye haguruka. Nehemiya amaze gukomera akomeza, ntuzokubaka inzu yawe, ntuzokubaka urugo rwawe utakomeye. Mbe muze kubaka inzu wumva iki? Ntabwo ari izi impome. Uzokubaka umugabo wawe. Rega wubaka abantu, wubaka impome, wubaka abana, wubaka abakozi. Vuga ngo abakozi bakenyeze, abakozi bo mu nzu. Mutaravye neza muzuja gehino mukorera abakozi bo mu nzu. Ntushobora kubaka umukozi wo mu nzu, ntushobora kubaka abana mu rugo utaraparvera no gushaka kwihanganira ikirahuri kimenetse. No musingomba tugende mu tudetaye. Imana ifashe irabe ikirahuri cyonyene kimenetse, abantu bahita bamenya ico ukozwemo. None uzohava ubwira umukozi ko Imana imukunda gute udashaka kumihanganira yamenye ikirahuri kimwe. Byaba bibiriho ni affaire aca biriho. Uzokubaka gutababanyi bakumva uri mu rupangu uri kuratontoma, umugabo avuga nawe uvuga. Bisigura ngo tugomba kubanza kubakwa. Bene data, hari ibintu tutariko turakora neza bitewe n'ibikomere, bitewe naho twaciye, bitewe na environnement twakuriyemo, bitewe. Rero ivyo ntushobora kugera kuraho wubaka utabanje kubakwa. Haleluya. Ntidusamare. Haleluya. Utabanje kubakwa. Hari abantu babihinduye ubwitwazo. Kuri kumeze gutyo. Cero umva niko navutse. Iwacu niko tumeze. Kamere karuzuye kandi warakiriye Yesu umwami n'umukiza. Turi hano nk'abagore abakobwa bavutse ubwa kabiri bari mu bwami bw'Imana. Abo Bibiliya yita ngo turabera, ngo turabaherezi, ngo turi ubwoko bw'Imana. Finale ngo turabami. Abami. Ni gute umwami aba hari umwami atagira autorite? Hey! Umwami atagira autorite nuwahe? Umwami yaswe ijambo nuwahe? Bamama, bakobwa, uno munsi y'umugoroba turasubirana ijambo. Akijambo Satani yagutwaye. Yes. Hallelujah. Turabami. Abami barategeka, abami baraganza, abami bahindura ibintu, abami nta mwami abayidoga. Widogura umwami kubera iki kandi ushaka guhagarara ugafata ingingo. Aho dufatira ingingo sinaho. Nabyo ngo tuje kubaka mu isi y'imhemu. Après 52 jours ni manifestation. Twaje kubako tuziko turabahereza, turabami. Bimwe mu bintu bisinzikaje kino gihugu ni kibazo igikorwa c'ubuherezi cyatosekaye. Ikibazo igikorwa c'ubuherezi. Haleluya. Narabwira fa passe nitwe duhari nka ambassade y'ubwami bw'Imana. Wowe uri ambassade, na uri ambassade kuko Kristo aba muri wewe. Madam, aho ugeze ibintu bigomba guhinduka. Ugeze aho barira amarira arashira. Nico gituma je kubaka uno munsi kugira ngo amarira yawe ahagarare today.
haleluya haleluya haleluya. Nehemiya kwega amaguru aza muri presence y'Imana. Nehemiya ntiyagiye muri presence y'Imana yibwira ko aricyo azokora ngo atabara ubwoko bw'iwabo. No, n'amabanga yaronkeye he? Muri presence y'Imana. Nubona ko turi hano bakundwa, mwitegure ko après 52 jours hari na hari wowe uzokoreshwa, hari na hari uzoba igikoresho cy'Imana ngo ishireho ibyo yumva ibyo wubatswe bibe manifest bice kuri wewe. Nehemiya yagiye muri presence y'Imana atazi ko Imana ivuganira nawe, ati mbuge nyabuna ni wewe. Hari ahantu à la fin hajya wasomye kuri 11 atavuga ngo Mana ngo kandi ugire gute ngo umpe kugira faveur ngo imbere y'ujya muntu yamuvuze ngo imbere y'ujya muntu yavuga nde? Yavuga umwami. Nenda kubaza ivyo wari wabyaho yabivugiye. Nuvuga ngo iryo jambo rikwereka ko hari ivyo yavuganye n'Imana muri presence y'Imana. Ko tubona avuga gusa ngo Mana ngurampa ngo ngire faveur imbere yiwe. Abo nuvuga ngo hari indani muri presence y'Imana hari ivyo Imana yamwongoreye. Yamati rero ngiye kubikora uku ubikora uku nzogutwara imbere mwami ugira ukuntu ati Imana nenda kwinginze urampa faveur imbere mwami muri presence y'Imana. Ikibazo ciwacu bere data tugomba kwicira inzira. Bagore umuruhu ufise no gufata ibitenge ugerekeranya ugiye kwa Roza. Roza arankubise. Roza inzara nagira hari gihe Roza zo kuraba akabona ivyo ibazo uri kuramuto nta cyafisa bikorako. Hari gihe zo kuraba ukamuhaye suje ukamuhaye makuru agaca heraho. Hari gihe zo kiriki ngo ati yudu ariko nuko ntaco ndababaye nukure mugabo nta kundi ukabura mwari ubusa. Ariko vuga ngo ariko nta gihe na kimwe nabonye twaturunye ku Mana muri cage cy'agahinda muri cage cy'imibabaro. Namanda bashinga nta igihe tubura umwana wacu giturumbuka yari umubabaro uremere cyane, ariko nagarabwire ngo nta na sheri wanje nguriye nta byari gushaka gukora. Hari gihe ndaba nta comprene ariko umubabaro wanje wahereye mu Mana. Haleluya. Naho numva ngo Imana yirura nagambe nshuti Imana irirura. Kandi bikoze bikora neza. Haleluya. Ako gahinda ufise iyo depression ufise uri kurahangayika ngo umugabo yagutaye ngo abana bakunaniye ceceka jimbere y'Imana. Hanyuma iraza kubwira ati kora strategy izi nizi. Nehemiya muri presence y'Imana yavanyeho strategy. Sinzi ko mubona yavanyeho vision yuzuye kugeza naho mwami yamubajije ati none okay sawa uzogenda uzomara iminsi vuga ngo precision. Yavuye muri presence y'Imana afise vision yose iri claire ati nzokuba ndagiye mwami nzogaruka tell that. Ariko twe buno munsi bakozi b'Imana bana b'Imana turajagaraye kandi twitwa abami. Umwe amajagarara n'uwahe? Turabagora batagira yerekwa nikimenyamenya ivyo uvuga birerekana ko ntufise iri kuraje. Uno munsi biteye isoni duhagara kwisonga hamwe n'abandi batafise ibanga batarabahereza, tukidodomera igitoro hamwe nabo, tukidodomera isukari hamwe nabo, tukavuga yamuhe hamwe nabo. Nigiki kiruta ikindi finalmo ko barindire ko ari uri nyishu. Navuze ngo turi ambassade nitwe tuje no gutora ibibazo. Inyishu z'ibibazo biratangaje aho ibintu bitubako giturumbuka nta makuru dufise kandi twitwa bishikira. Twitwa bishikira yego icyatuzibira cyakuweho ubu ni direct. Hanyuma tukaba tudafise amakuru ahumuriza tubwira ngo humura Imana iri mu ruhande rwacu. Humura naho bitevye bizoba, humura naho byanutse bizoba bizima. Ayo makuru nitwe dutegereza kuyatanga. Bagore
haguruka wikangure umenye amakuru y'urugo rwawe. Satana aze kuja ibintu wamaze kumenya kera. Taha ntihinjigwa. Haleluya. Gira amaso y'imhema abona. Umugore w'umusenzi. Haleluya. Amen. Uyu munsi abantu bose bakora ngo none tubuse abakristo mu Burundi. Mwiriwe. Haleluya. Chaque semaine amashengero aba yuzuye. Ikibazo mfise ko tutabona impact yavyo, ko ikibi ni nkaho umwami w'umwiza aganje bivahe, ko lendi tuba twuzuye amashengero, mardi mercredi bitegwa niki. Nagira nkubwire mugore, banza wubakwe. Yavuze ngo jewe umusavyi wawe uhora utega ugutwi, uno musi urinde kugira ngo Imana itega amatwi ivyo uri kuravuga. Nagwa rusaku, na yanzigo, nagwa gwanko, na ryashari, na kakajagari, utagira vision, utamenya ngo ndajaha aha ndajayo canke ndahareka. Ugu telefonye madere ni huri ti ni hondi ndaguhitana ati yego. Ivyo nivyo nkwezi z'amarere. Abagore tutagira vision nitwo twisha ibintu. Ni hondi kandi ntaco ndiko ndakora. Mama senga bakwanura nk'ikoti. Wafukamye ku mavi nibuda gusenga n'igikorwa. Haleluya. Nihuri tugende yego tugiye kuri Tanganyika ntunsiga. Bwira mugenza ngo hari kera. Je ntabona kinkora kuri portement ngo bishyu. Jamais. Kuva amenye yerekwa ku buzima bwanje byarahindutse. Impamvu suzuguritse wewe. Umuntu wese araguhitana mu kabare, ko mu ruziba, ko buterere. Mama birabishe ku mugore. Nagira nkubwire ngo nitwebwe nkingi yubaka imiryango yacu, yubaka ishengero, yubaka n'igihugu. Rabino haleluya. Nitwebwe nkingi bagore beza. Namye nibaza twobaza abashinga ntaye batagifisa abatware babo, abafasoni babo. Niba twobaza urugo rutari mu mugore n'inzira bimenya, n'imbeba zirabimenya. Haleluya. N'imbeba zirabimenya. Mu ishengero turakenewe, mu miryango turakenewe, mu gihugu turakenewe. Nagira ababwire bagore utaramenya uriwe. Nababwiye Nehemiya yari karara atazi ko yitwa ngo Dieu ya console. Uri kurarira nabiruhande bagufasha kurira. Ndakwinginga ngo umenye identity yawe y'umugoroba. Haleluya. Imana kubona niyo yamana yabona Simoni. Bakamwita Simoni muhira Simoni. Ariko Imana imuravye Yesu yamuna ati Petero. Haleluya. Sauli niwe yabaye Paulo. Ndiko mvugana nande. Haleluya. Yes. Hari ukuntu kurira muno munsi. Nje kukwira ngo vaho hantu mazi imisi. Bakuye kuri kijugujugu. Shere bati wewe ndakuravye we nta n'inkono y'itabi. Nk'abantu ngaba babibwiwe n'abasheri babo. Kandi kuko vyavuze sheri umenga vyavuze Imana. Vyavuze umuntu nawo umunsi mwazo kwisanga imbere ntebe y'Imana. Fahasi. Ngo bambwiye ngo ndimbwa. Epui. Hari vyaguciye intege. Hari bikomaje imisi hasi. Hari vyo wahuye navyo. Hari vyagukomerekeje. Benedata uno munsi abakristo mu ishengero y'Imana. Twe dusura ururimi rumwe narakomeretse. Je narakomeretse. Natwe twarakomeretse. None dukomereke twese. Allo. Turi hano. Ubu twese dukomereke.
Nehemiya yikwegeye mu bwiza bw'Imana, avoma imbaraga, avana yiyerekwa, arikomeza, akomeza bene se bashira ko barubaka. Nje kuguhagurutsa uyu mugoroba, vaho hantu maze igihe, va muri ako gahinda, vayo. Ntabwo nje kukumembereza, uravayo. Oya shano kuri naho mwogera gutije, uravayo. Nuho ravuze ngo uravayo. Yes, ongera usubira n'agaciro kawe umwana w'Imana. Vaho watsikame, ongera wambara imbaraga z'Imana, ongera uhagarara urwane n'ibikugwanya. Haleluya. Yes, tugomba gukorwa muri kamere, muri karakteri, mu ngeso, tugasa na Kristo, niwe model. Haleluya, haleluya. Haracariho ivyizigiro, haracariho ivyizigiro. Ejo ndi Imana irambwira ngo haguruka uvugire ku magufa yumye. Haracariho ivyizigiro. Ko n'igiti cyageze gute? Alo, yes. Ico mu bagore 10, abakobwa bandi 20, tukaba bandi 100, amateka ya kino gihugu arahinduka. Kuko twaho tubihindurira ntibikeneye biro, harano tubanza guca tugateberayo. Nehemiya yamaze ibihe, hama tukavayo muga turi sure nico tugiye gukora. Apana gutatona, no. Tugera tutwa ku ntego gushika yabwiye umwami ngo nzogaruka tel date. Nuva yarafise intumbero, yarafise vision iri claire. Haleluya. Dukomere Imana yacu amashi. Haleluya. Dukomere kandi umwami w'amashi. Mutima wanje uzuye inyota, kandi amaso yanje azobibona. Nkihari nkihumeka, amaso yanje azobibona. Ariko tugomba guhindura imbono, uburyo tubona bigahinduka. Ntitubone nk'uko abisi babona. Mere data, namara ivugira abisi mu bahora iki? Umuntu yakuriye ruguru, si sawa, ahantu atigeze abana nibuji, arashaka gukura agashana 40, ntacyo bimutwaye. Kubera umwiza yumva ari normal, ko yaramenyere mwiza. Ahubwo igitangaza ni abonye itara. Igitangaza kuri we no kubona umuco. Nitwe tuzi icisi keneye, sisi zico bakeneye. Nitwe tuzi icisi keneye, nitwe tugomba kumurika, isi ikamurikirwa, umuco ukarasa, ikangure, wowe usinziriye uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ico nico civugo cino ministère. Yes, hari ivyizigiro. Ninde yumva afise ivyizigiro nka jewe? Nubwo vyoteba bizoba, ariko ico nyemera ukabanza ukavyakira ko wewe na je tubaye babiri. Haleluya. Ndashimira kuko muri no ministère twagiye tubona ivyo bintu. Imana umunsi mwirambwira ngo bizoba bimeze nk'inkwi, urukwi gwaka rukatsa urundi, hama tukaduza umuriro munini. Biriko biraba, ariko ntibishoboka ko twubaka tutabanje kubakwa. Ntushobora no kubakwa umva uza kubaka uko wahagurutse, wubaka ko wahagurutse, uhagura uko wabanje gukomezwa. Amen. Abazi Imana yabo. Haleluya. Abayizi gusa bazogira gute nibamara gukomera? Yes, uyu mugore nci ndakubwiye nige jambo nsezereye ko turashaka gukomera. Nitumara gukomera tumaze kumenya Imana, haleluya, birateba ariko bizotinda bikunda. Dukomere umwami w'abama. Amashi.